bite bagenzi muraho neza amanagira nsabe mubandanye mudusengera twe abantu mwarungitse no mu mahanga kurondera ubuzima bwatiko turahuriye n'ibibazo bigiye bitandukanye kwa dusanga duhuriye n'abantu benshi bagiye bava mu bihugu bitandukanye basanga rero bafite imico itandukanye usanga rero bikubyariye ibibazo bikomeye cyane nongeye asaba abantu bari no Dubai ushoboye kunyumviriza anyumvirize ko niko ndabivuga kose ko ibintu bimbaye ko n'ukuri umutima nturaje hamwe n'umuntu yabari no Dubai ashaka anyumvirize turazi igihugu cacu naho hari abanyavyaha gusa hari ivyaha ego naho biba tuvuga ati ivyaha na perezida aravyanka canke nta munyagihugu n'umwe yovuga ati iki caha yogishigikira mbo nje rero niko vuga banyimuye ahantu nashikiye ahantu hari abarundi rero banyimuye baca banje n'ahandi hantu hari abahinde abapakistani hano none ndahamaze ukwezi nkora ntaha hari umugabo rero w'umupakistani nabona ntora nk'umunsi umwe akanjana muri cafetaria akangurira akantu nkarya nkundi munsi nkabona nk'amadirihamu 10 nkavuga ati n'uwo mugabo n'urukundo afise cyane bimeze gute kumbe umugabo rero hakina afise agamije njewe nkarinzi ego no munsi niho navuye ukazi nyene ndagenda muri dushe ndoga nagenda kwambara impuzu kugira ngo umuntu agenda muri toilette agiye nko gusohoka asha ninjiye nawe yaciye yinjira nyamba yankurikiye gute nyamba bimeze gute nabonye yinjira acarugara umva turi imitwe yose turi babiri ndavuga ati n'uwo mugabo ashaka kwibiki erega umugabo atangura kunsomagura mu izosi ndabonye nk'ikintu c'igiti n'ubwenge ndabura n'ivyo ari vyo mbega nyabonye ngoma ngira ndamuha basi kwa kuntu nyumva ati umuntu bimeze gute mbona ko yingodo aca amadiri hamusenkani fugati rero ibi bintu ndabona ibintu bibaho bigeze shaka ko mvyari ikibazo gikomeye tabanyeka yaba batinganya aho niko umutima atinyeka yaba batinganya bama bavuga abantu mugabo cyambona ko umusentire hasha mbwira ngo ukureyo je nubwo bihabwiwe nta nubwo nari natoye abana ikintu caciye gikora nanye naciye nkuniza isura nyene kwa ko nace ndashavura ndavuga ati wereho ngaha aca turwana je ibintu ntavyo nkora kuya sindi umugore sindi n'umukobwa naho yo bari umukobwa ivyo bintu sinzi aje giturumbuka nkuko bamwemerera abana bimaze rero kugenda uko byakabaye kera nyene tukuma duharira anyinginga nyine ndabwira ati toka satani kwa jina la Yesu acanyugururira acarankurikira ambwira ngo sinzobivuge ibintu nyene nk'ivyo ngoma nimva ati ngoma nje kumurega kuri office usundi mutima shavuga teka ninumire tinaho vyabaye nyene vyabaye ariko ndabonye nyene abantu bine kungene bameze ndabonye bya bintu byose yahorampa isho yaragamije n'ubu kweri vyambabaje cane ariko ntivyanciye intege uri umuhungu nyene ushobora guhura n'ibintu vyinshi twarabibwiwe ariko nago bampanure n'abandi bagenzanje baje kurondera ubuzima ko ndiko ndaburondera yambo mubosa kwimuye akujana ahantu hari abarundi canke abantu bava muri Afrika kubera kenshi izo ngeso twibaze ko tuzifise ku buryo ni akujana nk'ahantu kubuze mu none ahantu ngiye kuba hari abarundi abanyafrika kugira ivyo bibazo naho uzohura navyo uzovuga ati ndafise umuntu noshobora gushikiriza ikibazo cambaye ko nyamba nkumva icongereza neza canke akabimfashamwe kubera nk'aho hantu ntari abarundi bari n'abanyafrika nje ndi umuntu w'umunyafrika ndumwe abandi bava mu bihugu vya Nepal, Pakistani, Ubuhinde nayo n'icongereza si cinshi ibibazo bikomeye cyane umva bari ibibazo ikintu cyaciye gihaba navuze ati ikintu
ngo amace nkora ubunyene telefone mu boss cenda mwandikira yifashishije nyene akajya akantu gahindura indimi yandikira ati jana nshaka wankure mugo sinamubwiye vyabaye namubwiye ati jana nshaka wankure njana handi kubera bisabye barundi nabone baragukundira baci bakwimura ubundi ndi nyuma y'imisi 2 bazoce banyimura ejo nagiye barundi rero bagenzanye canke abantu baje kurondera ubuzimino nuko twaguma n'umuco n'akaranga by'ibihugu vyacu ntituzogarukira abavyeyi baturungise twabereye nabi oya nyamba twaje mu mahoro dusubire inyuma mu mahoro izo ngwara ntuzirinde ego murakoze cyane abantu bose mwanyumvirije nabumvije yuko bokwitwara mu gihe babashitsino canke ivyo bokora mu gihe bahuye n'izo ngorane ko je nazitwa nk'ingorane canke ibigeragezo nuko murakoze ndabashimira abantu bose mwanyumvirije Imana ibahezagire. Tumaze iminsi tubabwira ibijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bahunga urugamba abagiye bahunga igihugu bagahungira mu bihugu bitandukanye by'isi yaba muri Afrika Dubai ariho hari kujya abasirikare benshi ndetse n'abandi basirikare bakomeje kujya mu bihugu by'i Burayi na Canada nk'uko bagenda babona amahirwe bari gukoresha imbaraga zarizo zose nyuma y'ibibazo bari guhura nabyo by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavayo bambuwe amafaranga yabo bavayo bafite ihungabana rikomeye cyane bakajya mu bihugu bitandukanye by'umwihariko za Dubai. Ibi rero nibyo bibaye kuri uyu mugabo muri kubona hano nabyo biri kuba ku basirikare b'u Burundi benshi bakomeje kugenda bahungira muri Dubai ndetse no mu bindi bihugu kugira ngo bashake ubuzima. Aho bigeze birababaje cyane, bari kubarongora bari kubatinga ndetse bakabakorera n'ibindi bibi bishoboka byose kugira ngo babashe kubona amarongo, kugira ngo babashe kubahongera ngo rero ntacyo uyu mugabo abahishe nk'uko dutagiye tubyibonera, akabavuze byose byamubayeho ibyamubereyeho Dubai, uburyo umugabo yamufashe ku ibi nibyo rero bikomeje kuba ku basoda b'u Burundi, nibyo bikomeje kuba ku Barundi bakomeje guhungira cyangwa bakomeje kujya mu bihugu bitandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho muri iyi minsi, aho bakomeje guhunga ku bwinshi ndetse bagakoresha iyo bwabaga inzira nyinshi cyane, yaba inzira za ruswa n'izindi zose zishoboka kugira ngo babashe kuba bagera muri za Dubai ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda biri kuba kuri aba basoda b'u Burundi, biri kuba ku baturage b'u Burundi. Ngira ngo mu myaka yashize za 2019-2020 twagiye tubagezaho ibijyanye n'abarundi bagiye bahungira bagiye bajya gushaka imirimo za Omani ndetse no mu bindi bihugu ibyagiye bibabaho, bagakomeza guhura n'akaga gakomeye cyane, by'umwihariko abana b'abakobwa nk'uko mubibona. Rero bamwe mu bagabo ndetse n'abasirikare bahungiye muri ibi bihugu nabo bakaba batangiye guhura n'akandare, bakaba batangiye guhura n'akaga. Ndakomeza kubakurikiranira amakuru, nkomeze kubabwira ibiri kujya mbere nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.